Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi bari mu bwoba bukomeye cyane ndetse abategetsi batandukanye bakomoka muri CNDD FDD bakaba bafise ubwoba kubera intambara bivuga ko yoba igiye kuba ku butaka bw'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko hari abarundi batari bakeya bahunze igihugu, hakiyongeraho abasoda b'u Burundi batari bakeya bamaze igihe kinini bahunga igihugu bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa Kongo. Abo bose bakaba bamaze kunoza umugambi ukomeye cyane wo guhindura ubutegetsi bwa Gitega, ndetse andi makuru adushikira akaba yemeza ko bamwe mu ntwazangabo ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abapolisi ndetse n'abakozi b'iperereza bashigikiye uwo mugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'abari muri CNDD FDD ubwabo bakaba bemeza ko igihe kigeze kugira ngo bahindure ibintu, kuko biboneka neza ko gutwara igihugu byamaze kubata ku w'amazi, ndetse iyi myaka Perezida Evariste Ndayishimiye amaze atwara igihugu ikaba yarabaye imfagusa ku gihugu cose, kuko iyo myaka nta kintu na kimwe cy'iterambere kigeze kigera mu Burundi, ahubwo Uburundi bwaciye bugwa mu isanganya kubera intwaro mbi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, intwaro ishira imbere akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi, intwaro idakorera abenegihugu, intwaro ikorera umuryango umwe gusa canke ibiri. Ibi abagumyabanga batari bake bakababona ko bikwiye guhagarara hakiri kare, ndetse hakaba hari ubwoba ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kwaduka mu gihugu c'u Burundi, dore ko amarwi adushikira yemeza ko ibintu byakomeye cyane kugeza naho ibihugu rutura ku isi byatanguye kubuza abanyagihugu babyo gukandagira ku butaka bw'u Burundi. Ibi byose bikaba byerekana ko intambara ishobora kuba igiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bikaba byerekana ko ibintu bishobora gukomera umwanya n'umwanya. Canada ndetse n'Ubuholande bamaze kubuza abanyagihugu babo gukandagira ku butaka bw'u Burundi. Andi makuru akemeza ko n'ibindi bihugu rutura bigiye gutangura kubuza abanyagihugu babyo gukandagira ku butaka bw'u Burundi. Iki akaba ari igihombo gikomeye cyane ku barundi batari bakeya. Turabigaruka ko mu idonido rya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho igisirikare c'u Burundi cyemeza ko cyamaze guta muri yombe umusoda w'u Rwanda waba washitse ku butaka bw'u Burundi. Bikaba bivuga ko yari yaborewe akata inzira yerekeza mu gihugu c'u Rwanda agafata ijya mu Burundi. Sebarundi ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba bashaka kubikoresha kugira ngo berekane ko ari u Rwanda rwari rwateye u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido rya makuru. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe co busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akaniko ryo keza ko gupyonda ko, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko hari umusirikare w'u Rwanda cafunze
nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB mu ijoro ryo kuwa 24 Nzeri 2025 saa sita z'ijoro muri komine Busoni intara ya Butanyerera hafashwe umusirikare w'u Rwanda witwa Serija Sadiki Emmanuel. Uwo musirikare wari umushoferi ngo yambutse umupaka w'u Rwanda Burundi anyuze ku nzira y'igitaka iri hafi ya Gasenyi Nemba. Yatawe muri yombi n'abapolisi ba Gasutamo amaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi muri metero zisaga 700 nk'uko bitangazwa mu ikete yasinywe na Colonel Nzirubusa. Uwo musirikare yasobanuye ko yari avuye mu kabari kari hafi ya kampo Gako maze akibeshya inzira agerageza no guhunga ariko biranga. Kuri ubu ari mu maboko y'igipolisi mu Kirundo aho iperereza rikomeje gukorwa ndetse amakuru menshi akaba amaze kwemeza ko leta y'u Burundi yaba igiye kumukoresha nk'icakigirizi aho imwereka amakungu ikavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bari kuza guhungabanya umutekano mu Burundi, ndetse na leta y'u Rwanda ikaba yagize ico itangaza ibonyigije mu gisirikare cy'u Rwanda RDF aho yagaragaje ko umusirikare mu by'ukuri yataye inzira kubera kuborerwa, ariko ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi kikaba gishaka gukoresha uwo musirikare mu kwambika ibara igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari umusirikare wafatiwe i Burundi. Ingabo z'u Burundi binyuze mu itangazo zasohoye zivuga ko hari umusirikare w'u Rwanda warenze umupaka arafarwa akaba afungiwe mu Kirundo mu gihe hagikorwa iperereza. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari umwe mu basirikare bacyo wafatiwe i Burundi. Umuyobozi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB kivuga ko batayo ya 311 y'ingabo zirwanira ku butaka mu gicuku cyo kuri uyu 24 ariho bafashe uwo musirikare w'u Rwanda. Umusirikare usanzwe ari umushoferi ngo yambutse umupaka w'u Rwanda n'u Burundi anyuze mu nzira ya Gasenyi Nemba, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye mu kumukoresha mu gucafuza igihugu cy'u Rwanda, aho igisirikare cy'u Burundi cyemeza ko yaraje guhungabanya umutekano w'u Burundi mu gihe mu by'ukuri yageze mu Burundi kubera akaborerwe. Amakuru yacu tabandanize ku makuru arabana n'umutekano, aho bimwe mu bihugu bikomakomeye byatanguye kubuza abenegihugu babyo gukandagira ku butaka bw'u Burundi kubera ko umwanya n'umwanya bashobora kugira ingorane zikomeye cyane, ndetse n'umutekano ukaba wahungabana umwanya n'umwanya. Ibi bibaye mu gihe abategetsi abarundi bose bari mu bwoba bukomeye cyane, aho bikeka ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kurota mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru menshi amaze iminsi avugwa yemeza ko ingabo z'u Burundi ziri guta igisoda cy'u Burundi mu by'ukuri atahandi ziriko zirajya uretse kujya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho iri hanze irwanya leta y'u Burundi, ndetse bakaba bamaze no kunoza umugambi ukomeye cyane wo kuza gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu amahanga yatanguye kuburira abanyagihugu bayo akababuza gukandagira ku butaka bw'u Burundi, ibishobora gutera igihombo gikomeye cyane ku Burundi, ndetse benshi bakemeza ko ibi bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, narirya benshi bemeza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gutembagara, ari igihugu kiri mu ibarabara, igihugu kitagira ugitwara. Ibi akaba ari bivugwa n'abasendedefitede ubwabo babona neza ko Ndayishimiye ico ariko arakora ari ugutembya igihugu. Canada n'Ubuholande basaba abanyagihugu babyo kwirinda ingendo zidakenewe mu Burundi. Mu nyandiko ubushiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bw'ibyo bihugu bibiri bwasohoye kuri wa 23 ukwezi kw'Icyenda 2025 busaba abanyagihugu babyo kwirinda kuja mu Burundi mu gihe zitoba ari ingendo zihambaye. Ibyo bihugu bivuga ko umutekano w'u Burundi ushobora guhungabana umwanya wose
maze bikanerekana uturere dushobora kubangamirwa kurusha utundi. Zone rouge: ku bw'izo nyandiko akarere karimwo intara za Cibitoke na Bubanza zahora niko gashobora kubangamirwa rwose. Izo nyandiko zifata ko ako karere ari zone rouge, ni ukuvuga aho abanyagihugu b'ibyo bihugu batohirahira ngo bahonyoze ikirenge n'umunsi n'umwe. Zone rouge bavuga ko ari akarere ko ku rubibi rwa Kongo n'u Burundi be no ku rubibi rw'u Rwanda n'u Burundi amaja mu buraruko bushira uburengero. Zone orange: ni uduce ibyo bihugu bivuga ko abanyagihugu babyo bojamwo mu gihe atakundi na kumwe baba bari bugire. Zone orange bavuga ko igizwe n'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi mu makomine mashasha ya Bubanza, Bukinanyana, Cibitoki, Mpanda na Mugina. Zone jaune: ahasigaye hose ibyo bihugu bivuga ko abanyagihugu babyo bashobora kuhagendera ariko bikababwira ko baguma bameze magabo kubera ibibazo by'umutekano muke bishobora kuhaduka umwanya uwo ari wo wose. Ntawuzi ingene ibyo bihugu bipima urugero rw'umutekano agace kose k'u Burundi kagezeko, canke amakuru y'ibyo bihugu bifise ku byoba bigiye gushikira igihugu. Ikiboneka cane nuko ibice byegereye Kongo ari byo byitwa ko bishobora kubangamirwa cane. Amakuru bene aya agira ingaruka zikomeye no kubaba bozanye imitahe mu Burundi. Intambara Perezida Ndayishimiye yasutsemwo u Burundi muri Kongo irashobora kugira ingaruka zikomeye ku Burundi, ndetse benshi bakaba bemeza ko izo ngaruka zamaze kugera ku gihugu kugeza naho guhera ku bategetsi bakuru kugeza ku banyagihugu bato bato bose bari kwikanga intambara umwanya n'umwanya, ndetse bakabona ko ibintu bishobora kubakomerana, akaba ariyo mpamvu abategetsi bakomakomeye bariko barafata amafaranga yabo bakajya kuyashira hanze y'igihugu, kuko bikeka ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, ndetse bakaba bikeka ko ibintu bishobora guhinduka cane. Andi makuru akemeza ko bamwe mu bajenerali bahambaye cane ndetse n'abanyepolitike bakomeye bakomoka muri CNDD-FDD batanguye guhungisha imwe mu miryango yabo, ndetse amakuru menshi akaba avuga ko ibintu bishobora gukomera cane umwanya n'umwanya. Nka Cibitoki haribonekeza abitwaje ibigwanisho mu kibira. Abantu bambaye umwambaro w'igisirikare n'igipolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye baribonekeza kuva kuri uyu wa mbere mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagoba bavuga ko bafise ubwoba bw'urwo ruja n'uruza muri iryo shamba kama cimeza. Nubwo biruko umugabisha w'ingabo ajejwe ibikorwa bya gisirikare arahumuriza. Ku nkengero z'ikibira hafi y'urubibi rw'u Burundi n'u Rwanda mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi haribonekeza abantu bari mu mwambaro w'igisirikare n'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere uheze. Kubw'amasoko yaho nyine abo bantu bafise ibigwanisho byinshi binjiye mu kibira baciye ku mutumba Ruhembe wo muri zone Bumba n'imisozi ya Rutorere na Gafumbegeti ya zone Butahana mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi. Ukwikika mu kiza biriko biraba. Bamwe mu babikurikiranira hafi bikeka ko hashobora kuba icirwa igitero mu ntumbero yo kubyegeka ku Rwanda ko ari rwo rwagikoze. Nirementanya ririko rirakorwa mu ntumbero yo kwegereza u Rwanda ko rufise ikiroberi kiriko kiratera ubwoba mu Burundi mu gihe icuka cibi kiyongera buri munsi. Nuwo mwihwezo ugirwa n'umuhinga mu bijanye n'ibibazo bya gisirikare. Hagati aho ubwoba buribonekeza mu banyagihugu baba ku nkengera y'ikibira batinya ko bashobora kugirwa ko ibitero. Abanyagihugu nyine berekana amakenga bafise ku mutekano w'ubutunzi bwabo, cane ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bafise ingeso yo gukora ubusuma mu miryango. Basaba insiguro ku ntumbero z'uwo murwi witwaje ibigwanisho bikomakomeye uba uhari muri iryo shamba cimeza. Bategekanya guhunga kugira ngo birinde ko hashobora gupfa abantu n'ibintu. Ubu mbere abanyagihugu ntibakiryama mu mazu yabo mw'ijoro. Umutama w'imyaka ishika 80 abona ko umurwi witwaje ibigwanisho ushobora kurondera ifungurwa ku ngufu mu miryango hamwe ibifungurwa bitobashikana ku mwanya.
ariko intwaro Imbabayi na Bukinanyana hamwe n'uwurongoye ibikorwa bya gisirikare mu kibira barahumuriza abanyagihugu. Izo ndongozi mu ntwaro no mu gisirikare zivuga ko hari ukwitiranya kw'abanyagihugu bamwe bamwe badatandukanya abasirikare bacungera ikibira bakabitiranya n'abagizi ba nabi. Ababijejwe igitero gishobora kuva mu Rwanda. Iyo ntwazangabo y'u Burundi ivuga ko imbere imbibi zicungewe neza, akongera ko atawashobora kwiroha, ndetse akavuga ko umutekano bariko barawukurikiranira hafi cane. Ibi byose bikaba bishira mu gihirahiro abarundi batari bakeya, ndetse bikaba biriko biratera ubwoba kuko biraboneka neza ko uretse abanyagihugu bato bato n'abategetsi bakomakomeye kugeza kuri Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bari mu bwoba bukomeye cane kubera intambara Ndayishimiye yabaroshyemo. Ndetse ikindi kibabaje kinateye ubwoba kiriko kiratuma bamwe mu bategetsi bakomeye ndetse n'abarundi bagira ubwoba ni ukubona Ndayishimiye ubwe ariko arifatanya n'interahamwe. Ibi byose bikaba byerekana ko ibintu bishobora gukomera cane, ndetse bikaba byerekana ko igihugu c'u Burundi gishobora kugwa mu isanganya umwanya n'umwanya, na rirya abatari bake bemeza ko igihugu camaze kugwa mu isanganya. Ibi byose akaba ari byo abarundi baheraho bavuga ko iyi ntwaro ihari ataco ishoboye yari ikwiye guhinduka, kuko ntaco iriko irafasha abenegihugu uretse guta igihugu mu manga. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.